bashobora ko ariko bakubuza ibisuko, bakubuza amamesha, bakubuza ibiki bikakuremera, ariko hari andi mashengero bavyemera. Ngwino nguhesha umugisha uje gukorera Imana muri iryo shengero. Nta muntu n'umwe yadusezeye twebwe tumwanka, tuguma dutelefonana, turakundana. Hariho abadusezeye, abo turakundana kandi turabakurikirana, tukumva neza ko bahagaze iyo bari bagisenga Imana. Ibyo bikatunezera kuko bari kwagura ubwami. Nabwo mu ijuru hazogenda idini, nitwobibohera ko mu ijuru hazoja idini, mu ijuru hazoja umutima wejejwe gusa. Sabari Petesi gusa hazoja mu ijuru, mu ijuru hazoja umutima ugororotse, umutima witandukanije n'icyaha. Gute wanka gusezera ishengero wewe? Haleluya! Ukagendaho umuvumo, abarongozi bakakwidogera, ishengero kakwidogera, naka nitukimubona. Yesu adufashe cyane. Bagiye badusezeye, Imana ibahezagire. Abatadusezeye nabo barahurira n'Imana iyo bagiye. Haleluya! Nuko rero karagaciyemwo twibukanya kuba mu nzu y'Imana, gukurikiza amategeko y'iryo shengero ubayemwo, gukurikiza amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana ni 10, tuyabemwo. Hari ukuntu mengo amabwirizwa y'Imana asigaye abamwe abakatolika gusa. Usenga Imana yonyene sa, uyikunde kuruta byose. Umenga ibyo bintu biri muri katolika gusa. Nagira ndakubwira amabwirizwa y'Imana 10, gerageza uyabemwo kuko mu ijuru tuzoyabazwa. Ajya twayahawe n'Imana. Haleluya!